ririya shishigamba pejane ikibazo ati ntacurabona ririya shishigamba pejane ikibazo mwabana ririya shishigamba pejane ikibazo wowe uranga bosi nkuko Kylian Mbappe yamuravye kabisa aravuga ati uyu ni Mourinho uramubona mu mutwe nta mushatsi wirabura kiriyo ni imvi gusa umushatsi urera ajya Diomande yamuraba akavuga ati iyo ni imyaka nimwibaze ngo no kuba umuzungu kwa muri ati from Ivory Coast to Real Madrid oya kuba jojera kusa hano turaje dukora akazi jishigane bwo Kylian Mbappe abasaya bagarutse Mbappe Marque Cucu bamona Cucu ariya bwa mbere agafoto ka Cucu mu mayoza Real Madrid bwa mbere yakoze ibimenyerezo kuva Real Madrid yamuguze bari ari mu gihugu ca Leta Zunze Amerika mu nkino z'ikombe c'isi yaje yakoze ibipimo agaragara mu myemenyerezo ku nshuro ya mbere umukinyi wa kera wa equipe ya Chelsea mu gihe Konate nawe nyene ryari rya mbere bamubazari akavuga ati numva atakino nipfuza cyane cyane nko kwambara umwambaro wa Real Madrid nawe yaje umukinyi wa kera wa Liverpool Diomande umukinyi wa kera wa RB Leipzig umunya Cote d'Ivoire mu gihe Mbappe birumvikana we n'umukinyi wa kera wa Paris Saint-Germain ariko n'umukinyi wa Real Madrid muri Real Madrid uyu no gatatu agiye gutangura iyi ni sezigira gatatu agiye kubatangura umugabo yitwa Kylian Mbappe ariko na equipe ya Madrid ariko ni saison nshasha n'ubundi kuri Jose Mourinho nyuma y'imyaka 13 agarutse Madrid kuko yari yavuye 2013 nuko reka twibisa ndabona safi bundi tugaruke tunabidugiramo neza cyane mu buryo bagarutse ariya mu gisagara ci Madrid muri equipe yitwa Real Madrid ariko iri jisho gamba pe abantu banza bari tubwire ko cyane nakagohe bro inga yica bro Safi bu iramenyesha isaha ni isaha imwe z'ijoro unyoye ji safi usinzira neza ufashe kuri kanji safu usinzira neza cyane ni saha imwe y'ijoro yuzuye neza cyane muri studio zacu za 97 n'ibice bigera kuri 3 turi mu nama ya sport yo kuri n'umugoroba ku munsi wa mbere birumvikana twije mu isaha kigira kabiri mu rugendo rw'amasagira kurane turi kumwe namwe ariko navuga ni iri gamba pe koko uravye Diomande nyene reka muraba sawa oya biriya vya Diomande biri mu bwo Konate sawa ariko Mbappe we cyambere nuko mwabatahungana na Mbappe arimo cyo ni kimwe ikindi nuko Mbappe afite icavuze Madrid nkuko na Mourinho yaje afise responsabilité zo kwasira mugaba arazi ko Mbappe ari très différent n'abandi nubwo soki konte nuko bakorera ino equipe bigaragara ko muri no myaka 2 bayaye ariko muri rusange je sinza kuba ndabiri jisho n'ibindi bigiye bitandukanye ari n'uburyo peut-être mu photographe ashobora kuba bishizemo inzigo akaraba gusa Mbappe kwisa urugoye nkuba ari karaba muri nyakaba ifoto ya Ichaki ariko le message ya mbere nuko yafashe umwanya wo kuyagana bitwa ko baje ari bashasha donc atari bwa yage nabo nkuko yagira nabikora twarabonye na Vini we yanagarutse muri situation yari en peu tendu bivuga ibijanye no kongresa contrat nikakorana nawe inama buke yakorana inama n'uburongozi birangirongereje amasezerano twarabwiye ko yagira telefone abagiye batandukanya bumvisha ati muri projet yanje nifuza ko mumfashe nibi nifuza ko muzo mufise role imezo kuna kuriya birumvikana ko kubayagisha bwa mbere ni message yo kumvisha ati akazi katanguye ariko kandi akazi nikatanguye kugira ngo tuje mu byo gufina ahubwo twavuye tumaze sezo zibiri bimeze gute ko uno munsi Mourinho yifata nk'ubaye Madrid zino sezo zibiri zeze yifata nk'uwakozwe ko nino deception kuko ari mpamvu yasavye buri kimwe cyose Madrid akagihabwa ku bice byinshi kwijana gusumba uko abaheruka bagihawe hama kandi n'abakinyi barazi ko c'est le moment yo gukora changement cyangwa se yo kugira ico bahinduye mu byo bagiye baratanga Madrid kuko saison ya gatatu Madrid blanche nibaza ko equipe yari n'abantu boca bayihakana iratuma iba Copa del Rey ariko bagire gute bayicikana rero soki content message kubera ko turazi historique mu myaka 2 yeze na cancane kuva Mbappe yinjira sininya kubivuga kuva Mbappe yinjira equipe yabaye mu bibazo vyayo ubwite ariko kandi twagiye turabwirwa n'ibibazo vya vestiaire hageze igihe birane explose wanashima nibaza ko ka yacengejemo abantu cyane yabaye iriya ka ya Vini na Xabi Alonso amusora kuri classico ariko equipe yavuga ati ni muraye mu biheze bigaragara ko Xabi Alonso kumburi yaza kuba ubasha bwose yari gufata izindi ngingo nkuko avyumva ariko Madrid za ko byinjamo barabiheza ariko bigaragara ko Xabi Alonso yababariye Vini ariko peut-être kubw'inguvu nyinshi za equipe gusumba uko yari kwa bishatse nyuma yaho sezo yarangiye bavise Arbero wa mugabo yipasi ikintu kidasanzwe muri vestiaire kiza kuba kine explosa iri ya bagare yabaye hagati ya Orieja n'icwa bene witwa Federico Valverde
muravyibuka hanavuzwe vyinshi ko ashobora kuba kwigitambara n'ibindi ariko jusqu'à maintenant je pense que Mourinho il a bien géré iyo situation yasanze nubwo yabaye Valverde yavuze aranavuga ati nivyo bintu vya mbere biryoshe kubangereza na Jose Mourinho. Mourinho yaragerageza situation neza avuga tugomba gubana brassard hama mukurikirane nkuko amategeko ya equipe bivuga cyangwa se akaranga mutima kahise ka equipe nimba mugenda murakurikirana nk'abakapiteni bivanye n'uburyo mwinjiye nta kibazo. Ivyo byose ubona ko ni bimwe mu tuntu two ku ruhande ya gauche à droite Mourinho ariko aragerageza kugera wanashima rero no mu transfer naho nyene nibaza ko twasiga inyuma ma transfer murabona ko yayaze n'umwana muto nka Gonzalo Garcia Torres aramubwira ati mzee nifuza umwanya wo gukina urenge yowe woma canke Madrid yoma naho wari wifuza kongomana reka ngende Mourinho aravuga ati nta yindi joa mwana yifuje ugende mure kuragenda arakomanda ko acamuzana Carlos azojuye hall kandi bamumuzani nubwo nande agiye atandukanye ari vyinshi acifuza ariko still nibaza ko ari ndwi abatari bake bari barindiriye Madrid na cane mu kubanza kuraba ino ndwi irahera dutanguye kubona kunywana kungara gute hagati ya Jose Mourinho n'abakinyi we presque nka bose na cane ko ari ndwi itanguye muri weekend bariko barakina match na Ferencvaros batsinda 2-0 arimwe igitsina cy'umwana yitwa Vida ndetse n'uwitwa Carlos SP birumvikana ko ni Real Madrid na Jose Mourinho aba bastare baje ari utwa Juste Maduruka ko bivanye n'ingino bakinye kuko bari banangarije na Fiorentina hari match bakina Alcorcon hari indi match bakemega na Cedric Visengo match barazijanye match barazikinye barazikinye cyane kuba kinyi bitwa ko batage mu kombe cyane bagarutse kan barazirembe rero nuko abastare bagarutse Londres ariko rekamaze ngo igitsina ngo yasatsinda kinu uyu ngo gishika muri entraînement muzi ubonye ngo rira gone yatsinze sa kabisa bro yesatirika mu gitsina abantu ari kuri tiba babona igitsina cyisatirika muri muzi muri entraînement hari umwe mu bakozi umutima wa defenseur uri kuterera mu mutwe hari umwe mu bakunzi ba Real Madrid twariko turaganira abari kuri TV barabona iyi ni iyo gol yasase n'umusi muri entraînement Kylian Mbappe kwa gatanu ku mugoroba nko mu bihe by'amasaha yitereye harimo abakunzi ba Real Madrid twahuye anakunda kudukurikirana turiko turaganira namwe ati none ni gute wisanga rimwe na rimwe abakunzi ba Real Madrid n'abakunzi ba FC Barcelona tugaragara nkaho tudatahura umupira tukabona yuko umengo uwi wacu ari mwiza twatinya kuvugisha ukuri ati kwana kabimeze gutyo je ndakunda Real Madrid atariko nko buhagize nko umuntu anyicarika kansobanurira ingene Lamine Yamal ari mubi canke Pedri ari mubi yego ati uwo muntu nawe mubwira nti wewe ivyo wasinze ingene bipanze yego nk'uko nta n'umukunzi wa Barcelona yonyicarika ngo ansobanurire ububi bwa Vini n'ububi bwa Kylian Mbappe ndetse n'abandi bagiye batandukanye dawo mu bisanzwe yashatse kugaruka kukumva ngo gufana umugwi runaka no bufana n'indani mu mutima nibituma utabona ko abandi ari beza nabo barabakira rero no munsi yongerageje kureba umugabo witwa Kylian Mbappe yego ibi nabigarutse ko hari mu kiganiro cyo ku munsi wa kane Kylian Mbappe niwe mukinyi bavuze umustar kuri yakuntu aho urahavuga Ronaldo na Messi uyu niwe mustar sifise abandi batonze mu mwanya w'inyuma ku munsi wa gatanu rero ninde twari kumwe nabivuze muri mwana dinambo yamba mu kiganiro nabivuze mugano ndavuga ati ku bwanje no munsi hano havuye Messi na Ronaldo hasigaye Kylian Mbappe hasigaye Mbappe urati niduhuza jage tureke guhuza mugabo kariyeri rivugira bivuze ngo no munsi jani muvise kariyeri y'imyaka 10 hafi 11 yego kandi buri mwaka ugwana no kuduza statistique canke performance ziwawe individuel Kylian Mbappe ni gitero kuva 2016 muri Monaco aduka urabona nk'i tournée acrobatique yatsinze muri entraînement izi n'ibindi burindira ukavuga ngo Kylian Mbappe eskazo yitsinda muri match nta gitangaza kiba gihari rero kuno munsi bagarutse muri entraînement abakinyi bari banezerewe cyane abantu nk'aba Ibrahima Konate ati ndanezerewe ni chapitre nshasha nangwe y'ubuzima oni Ibrahima Konate kuri Instagram yiwe mu ndwi heza Kylian Mbappe yapostinze ifoto kuri Instagram yambaye no ngo suppress ari muri Clovis acandika ko amajambo yiwe andika ngo reka tugaruke gukora kubera ko atireka tugaruke ku kazi kuko ibyo gukora biracari vyinshi kukureba atara naza Bible yanagaragara karakora imyimenyerezo ari kumwe na Shafak n'umugenzi wiwe cyane yamenyezo individuel bakoze mbere ko bagaruka mu migwi yabo yagaragara ko bina Shafak imicana kukureba bati nabakinyi bake cyane shora kubwira kwambara mayo nambaye hama ngo bareke kuyambara kuko ni mayo ifise byinshi siguye mu mateka kandi niyo mayo ya mbere ikomeye muri Europe
hirya no hino kumva ngo kwa ati ngomba gutanga ivyanje bishoboka byose ni market mona yanaje gukora ipimo by'amagara hino kumva ba Pique batanguye kuvuga amajambo ngo Cucurela ngo nubwo asinyirera Madrid ngo ntigeze agira ADN ya Barcelona buriya si Cucurela atagize ADN ya Barcelona kuko nimba kwirukana umwana nka Cucurela ukamurekura akagenda agaca mu migwi mito mitogera muzi yisanga muri Brighton wowe wiswe ngo warekuye Cucurela kubera ronse umugabo witwa Filippo Junior wowe twa ngo waronse ngo warekuye Cucurela uno muzi mbona dinye guca kwa Barcelona yasanze ari equipe ititunganije bahomba mukinyi mwiza mugabo uvuze ngo ba Filippo Junior abakinyi nka ba Serginho Deste ziriya ni projet rimwe na rimwe zipfa bivanye n'abamenyereza baba bahari ko yakora umumenyereza azakavuga ati we nturi muri projet yanje niki kandi hari n'abakintu vyemeranye bevoriwa umwaka ku mwaka ko Cucurela ntaco tumatambara jezi ya Real Madrid kandi yumve ko anayishimiye kubera ko kandi yanabikoreye ariko mu myaka yeze buriya ugiye kuraba ari niveau no musafisa tarafise ndibuka ari za Getafe ari mengara cyane kwa Ibar ahubwo ahantu gusa ho baharaba ijisho rikomeye cyane ryo kumubona uriya seza ava kwa Brighton aza kwa Chelsea yaratanguye kugaragara nk'umukinyi buriya sezo ashobora gukinira equipe zikomeye buriya sezo ya nyuma y'umugabo yitwa Graham Potter muri Brighton and Hove Albion yari isize umugabo witwa Cucurela atanguye gushininga rero atanguye kugaragara au niveau européen hacaza umugabo witwa Roberto De Zerbi buriya De Zerbi yakina total football mugabo akagira Cucurela hariya kuri kabiri barafise akarega ngo kanyagana kitwa gute Tariq Lamptey barose Tariq Lamptey ugana umupira bakino bango Cucurela no munsi ari kugwego go kumva ngo Brighton no isohokamo nguko twariko tubona ko babisuma bariko barasohoka nkuko ba Moises Caicedo na ba McAllister wabaramuka avuga ati bosohoka ba Leandro Trossard hagerano yisanga kwa Chelsea no ngo nayo nyene yari equipe projet yabo igaragara nk'abayishesemo amafaranga mugabo datahura ivyo barimo ariko individuellement uko umwaka wagiye uragera imbere Cucurela yari exprojet rero muzi kwisanga wambaye Real Madrid twavyemera imaye ibitsi bikombe 15 vya UEFA Champions League ni fierté au niveau européen ni fierté ku mukinyi wari wese kwambara kandi ukayambara deje bavuga ati wowe uri mu bagomba kudufasha kubandanya no club igira gute ije kwisonga nimbe kuza nkuko Carlos Espiaje ukono yaje bitandukanye nuko Cucurela yinjira ari umukinyi avuga ati uyu ni gitabara kwera ko Mourinho yinjira yavuze ati tugomba kurepara aho hose yitwa ko hapfuye tukahazana abakinyi bashobora kuza gutanga ivyo tubona ko biri meyera arimo bakwiranye n'ivyo bibanza uyinje ukibanza bari binje ko Carreras zengo Mourinho yavuze ati hari message hari umutwaro tutagomba gukorera umugabo yitwa Alvaro Carreras reka tuwukorere Cucurela ashobora kuwikorera igikombe cy'isi Espagne ashobora kuwikorera muri Chelsea bagatwara Mondial de Club ashobora kuwikorera peu importe ibihe bibi na vyiza agasirmonta izo defi agakina mu kibanza yahuriyemo n'umukinnyi wa Barcelona Real Madrid batiyumviwe ko bavuga turi Carreras no muri preselection urimwo bavuga turi Alejandro Balde nurimwo ni Cucurela hama backup we yitwa Griezmann ibi ariko nuko rero Cucurela nawe yahashise ubundi yandi Diamond nawe ubona ko bo nyuma yo kugugwa karashika Madrid mu ndwi heze nawe umusini natangiye kuri miko kubundi yari wenyene muri Damasala ariko no musina we yagiye kuri tele erega kwa gatanu yashitse nabo bafata urugendo berekeza muri Hongrie ovoze yandi Diamond cyane ibuka afande Deo yego kuwa gatandatu ngiye kuraba match kuri match ya Dinamo no Runani twarahuye arambye atariko shahu antu turunani mwana yamutsinze kandi ngo rino sana umutana wawe munyarunani ni munyakire umuntu afisanga agapira kurunana kandi usa ikibazo Mike na Fadika umukubiswe muri isesi kurikira arakiza je franchement nawe munyarunani oya kubana mfatwa umufana wese ndabivugiye hano umufana wese Runani afise iriya ni jezi n'umupira ariko nabandi jezi kora ko ngiye muri football umuntu afise ijezi umupira w'ururi Runani awundonse nana asaba kugura ndabugura ariko nabonye abantu barakavye abantu Runani kabisa sawa unamoso Runani gwatwaye igikombe cha playoff yego nimba wocho oya batwe Amstel Basketball League nivyo nyuma y'ingino za playoff nimba wocho Runani mu wundi munsi Dinamo yagitwaye kongera ko Dinamo ivyo birakuraba ariko nta n'uburenganzira nisaba uburenganzira bwo kugwimuza ishaka riturange pour toujours jewe mvu navuze ngo ndi munyarunani ivyo bindi uri kurasigura wewe nivyo narikambwira uyu muhungu yaravyivanze mu kwera kari akantu kiwe just avyivanze magusa ikintu cyaco nemera ngo ntigere ryo aza ishaka riturange pour toujours ibisiga bivyoze ikintu nemera nuko vibe muri nayo nana kimutemera kandi mwadutsinze
none hari icyo utemera nuko rero icyo nemera nuko mutarakina bari ari statut nabonye y'abanyaruna ni benshi yanyeri icyo mwijoro y'inshuro mukuru w'igihugu yakavuga ati urunani nicyo kintu cya mbere gikomeye kandi rero ubunyanicyoro zikari kavuga yo munsi yari yambaye impuzu umupira w'ubururu nakuvuga ngo afande Deone yambwiye ati yani Diomande ego aturiye uhari ubona kwa Leipzig ati no muvuga ko kwa Real Madrid bizokwanga nabwiye ati nyamara gukinira Leipzig na Real Madrid oya ntabwo ari ibintu bingana na Fradis canke Kenzo Cheveni yivyo bo rutanga uje gutanga hariya twana shaka niyo buhangana na Bayern canke za Borussia Dortmund gukinira Real Madrid witwe Diomande kazohangana na za Elche na za Getafe biravunanye gusumba ko wakinira Leipzig wohangana na Bayern kubera ko La Liga ni championnat yagutse buri indani mu gihugu turiya tu equipe dutoye ibintu byarahindutse si bya bindi vya za Cordoba zarazitsindwa ndwi 9 Uwe nabwira Barcelona turazi umupira mugabo hagarara ku kibuga tutere rero yani Diomande yageze kwa Real Madrid ariko nemeza ngo umusore ari costo bamupimye aravuga ati amagara yawe inguvu zirakwiye physique uri full kabisa ariko nanabonye agafoto ke gasekera avuga ati nimiburi ngo Messi ngo c'est 35 banya agafoto ke ngo ko muri 2013 ngo afise imyaka 6 nimba yafise imyaka 19 yamara afise 14 ushingira kuki Enrique ushingira kuki kuko je yamara ndamuza ari umwana mutoya duga kwa Barcelona match yiwe yambe aroraho mu maso ukavuga ati uramuzomereye yori aroraho yambwiye abazungu ngo nukuri ngo vyose barabishoboye ngo mugabo ngo bemere ko agapima imyaka kabananiye atakuma agapima imyaka tivyaranse barakabuze je nemera ko Diomande ifise urabiravye biraboneka 19 bano umwana ariko yabaga kwi je sinojija Diomande riba visa 19 ufise ngahe nahise Michael Wege yavuka wari wari ega Diomande yamaze kuvuka wari wari nico ico kirabazari arafise aho yabaye enregistré ya Abidjan wowe nso wari kuvuga ngo Diomande afise iyo ngo je ngo canke ninga nyine je ngiri office na Diomande office yafise narewa kuvuga Diomande we siguro kono no musi wera menya mari musomba hafi 10 gusa yego nuko rero kwa Real Madrid abastari bagarutse n'abandi bagiye batandukanye ariko kandi bari abakinyi azaba certes babashasha bahawe bose ama numero uravye nka Marc Cucurela za kwamara 17 yahora yambara Real Madrid uravye ku rundi ruhande witwa Denzel Dumfries aza kwamara 24 kwa Real Madrid uravye Carlos Espi arambara 19 Bernardo Silva aza kwambara 20 Bernardo Silva avuye kwa Man City yambara 20 no baraza kwambara 20 uye yambawe n'uriya musore Fran Garcia ku rundi ruhande Ibrahima Konate aza kuba yambaye 16 mu gihe Yan Diomande aza kuba yambaye nimero 25 muri equipe yitwa Real Madrid birumvikana n'abana batonye bugiye harabahinduriwe nimero Dini Hussein yambaye 4 Dini Hussein yambaye 2 ubwo rero akura nimero Real Madrid nuko rero bimeze ariko nabonye amategeko yaraje ubu nta muntu kijya ngo gufungura ibyo ashaka nimero ya Carvajal yambika Raúl Asensio abijyana bisanzwe nese Dini ni yambaye Ramos yahora na Araba nabonye ngo bakinyi ngo Real Madrid ngo ntawo gisubira kujya mu bintu ngo bitagenzuwe n'umu nutritionist kwa Real Madrid kindi ngo buriya bobo ngo ucira buri mu mwimenyerezo amateka yaje muri nyo birane ngo urumva ngo cyusibabwe ati ndagusibishiriza iki umunsi ukurikira nimba ari nk'ipomage nk'amajana nk'atanu urazitera ariko wakoze akazi ariko wakoze akazi mu yandi majambo wewe kwa Jose Mourinho yavuze ati twebwe hano nta bintu byo guhanisha bakiye amafaranga ahubwo icyo dukora ucira mu bimenyerezo ubukurikira tugukoresha ibimenyerezo ikakayisumba yo wabwiza gukora jengo ndiri ya filosofia Afrique urumva bira bintu Xavi Hernandez yaraje ngurumva ngurase mu myimenyerezo ngo amande y'igihumbi ngo $1 canke ari amafaranga basanzwe bakoresha nyene ngurumva ngurase mu myimenyerezo ngo biragenda gutya na gutya umukinyi nacegwa gusa rokare mukure kuri fedo match umukinyi nacegwa rokare umubwiye turakina mugabe ejo nzogukubitisha abdomini igihumbi ara baravuga ngo séance de musculation solitaire comme punition pour quiconque arrive 1 minute en retard à l'entraînement sans exception ucerewe ni kuvuga ngo entraînement kurikira uzokwitwa ikintu bitimenyerezo bro ngorora mubiri baragukwitwa ikintu n'abari gapopaje nka 5 urazikubitira wenyine nimba ati 10 tours d'itere cyane 10 tours d'itere cyangwa ya ariko ibintu ibi bazicuza
wabwije ukuri nonga iwacu mu ndayibona ugasanga hari nk'ukuntu usanga umumenyereza karigisha nk'abakinnyi ngene batera nk'amakuflon imipira y'imiterekano akawutera ukabona ko umukinnyi ashira mu bintu by'agafinance umumenyereza ugaca mugata aho nyene 10 pompe canke 20 ukabona ko umukinnyi avuyeyo arushe mugabo bifise ico bigomba kumwingisha kugira ngo niyongere kandi gutera by'umupira naze sura gushiramo kaya kantu k'agafinance hari n'abakwizije amakiribite ari je muri rusangi ku kintu c'amadesizio abamenyereza bafata rimwe na rimwe nk'ibihano vy'abakinyi bacerewe mu myimenyerezo canke bitwaye kutabereye kenshi ndakunda des decisions zifise aho zihuriye n'ico umukinyi arondera canke ico ekipe irondera kuri Afrique dufata akarorero byari bitandukanye n'uburyo yasanze Xavi bimeze kwa Xavi bagutoza amafaranga hari n'igihe menga yigeze kubwira abakinyi bose ati tuzoje gufungura kwa naka kubera yuko yaracerewe ukabona ko eske ivyo biza gufasha ekipe ko ekipe deja wera guhembirwa amafaranga niki kiri butume nawe uha amafaranga ekipe nivyo nituvuze ko guca umuntu amande kubera ko yakoze ibi nibi bidakenewe sometimes birakenewe ariko ndakunda izi decisions zifise ico zongereza ekipe peut-être rocho kwa wibaza ngo umumenyereza ciyama gukora ico kenshi abakinyi umupira avuga ngo ni physique Hegi acha kubwira ati wowe irukanga icuro nka 10 z'ikibuga hamuco ugaruka. Tera zamwe icuro 10 kibuga. Ya ari giumenga arakuruhishira gukwe mandi niki mugabiriye mimereza afise ico peut-être ishobora gucigira gute. Gucikungura ariko kandi hari nigi abakinyi bo babitinya. Kwera ko abariyo program. Ibaze wo guca ukora nka detour ditere mu gihe uwo munsi nko muri séance bateguye iyo ambulance itari yateguwe. Birumvikana ko birafise ico vyokungura ariko ubikoze mu mwanya abandi bariko barakora ibindi bigeze gute vyateguwe rero peut-être ashobora kuba yaravuze ati mu myimenyerezo yanje singomba gusiga inyuma ibijanye no gusubira gukomeza umubiri w'abakinyi ba equipe ya Madrid bivaye no kuna basanze canke bivaye n'ivyo ndabakeneyeko mu gihe nko kwa Afrique abari abaruizene kakubwira ati wowe ugize umustar wacerewe vyagenze gute jewe ico ndo ndani resultat kandi azikore zitandayironka kubera ko turi kumwe turi Sosthene wowe rero maze gucerwa ni turi kumwe Chitolesa kote ama tugakora akazi katuzanye ukazogaruka mu bandi ako kazi gahise aha nuko rero kwa Real Madrid bimeze muri equipe twa Real Madrid bigaragara ngo ibijanye n'abakinyi bariko baragaruka usibye Jude Bellingham ataragaruka yase wengine asigaye Bellingham azogaruka nawe mugabo Bellingham araza ku munsi w'ejo bari bamuhaye akaruhuko ko ngo hari séance photo yagiye gufata ari i Londres n'abari bamubwiye ko azogaruka Amerika ariko we ngo yahisemwo kugaruka ejo ku munsi wa kabiri abakinyi bose mu nyabashuye korana na Jose Mourinho baramushuye kabisa baramushuye cyane nuko rero ikindi tuva kwa Real Madrid tuvuze ngo nuko ngo Cascante ugira ngo sange byamaze kwa confirmer ko abaciye mu myanya y'intoki Jose Mourinho ngo aracakene mu kinya gati mu kigo ariko ngo ya préfet kubanza gumana witwa Thiago Pitarch muri equipe nkuru yanahawe 20 muri equipe ya Real Madrid buri Pitarch